Amahoro mwese mugiye gukurikira ano makuru tugira tubashikirize. Amasezerano ajanye n'amafaranga angana n'imiliyoni amajana 493 z'amadolari y'Amerika niyo igihugu cy'u Burundi cagiranye kuri uyu wa mbere ni banki y'isi yose. Ni imfashanyo igenewe ibisata by'indero, amagara y'abantu, ibidukikije hamwe rero n'amasoko ntanganguvu. Abanyagisagara nabo ngo biraboneka ko gukaraba mu ntumbero yo kwikingira cakiza c'akaranda k'inkende bitaraja mu byo bitwararika bose. Muri ano makuru muraja kubikwirikirana. Kaze rero mwidonido y'aya makuru. Kuri uyu wa mbere icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yafashe urugendo ruzomushikana mu gihugu c'Ubuhindi. Bazombanza akaba rero yamenyesheje ko yitavye inama izohuza ibihugu vya Afrika n'igihugu c'Ubuhindi. Kurikire icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Tugiye kwizina rya leta y'u Burundi nk'ukirongowe na nyincubahiro Janama Jeveste Ndayishimiye mu nama nkuru bita mu gifaransa some ijanye no guhuza ibihugu vya Afrika hamwe n'igihugu c'Ubuhindi kugira ngo vyigire hamwe ingene boshobora guteatanya inguvu kugira ngo dushobore guteza imbere igisata c'amahinguriro bijya bita ivyuma menere canke amahinguriro y'ivyo tuba twimbuye. Kuri uyu wa mbere niho umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yaganuka avuye Libreville mu gihugu ca Gabon. Gervais Ndirakobuca akaba yari yitavye ibirori byo guhimbaza imyaka 64 cyo gihugu ca Gabon kimaze cikukiye. Kurikire umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Ivyo bikorwa rero vyitabwe n'abakuru b'ibihugu n'amareta bo muri Afrika. Bikaba rero vyabaye nkuko musanzwe mubizi imisi mikuru nk'iyo abayigira cyane n'abari mu nzego z'umutekano. Imbere rero yuko umunsi mukuru utangura habanje umugigwa ukomeye cyane wo kwambika ikidari c'iteka umufakazi yasizwe n'uwa haraniye iyo ntayo kwikukira nawe mukaba mubizi ari Leomba yatwaye ico gihugu kuva mu gihumbi kimwe amajana 1931 gucika igihumbi kimwe amajana 1967. Uwo mufakazi rero niwe wabanje kwambika ikidari. Uwo mufakazi kandi akaba afise imyaka 106. Inyuma y'uwo mugigwa hakurikiye rero ibirori nyezina vyari bigizwe ni defile y'agakura ibereye ijisho yakozwe n'abari mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano, eka mbere n'ibikoresho basanzwe bakoresha mu kubungabunga iyo ntayo kwikukira no kubungabunga umutekano. Ikidasanzwe rero muri iyo defile twabonyemwo nuko haruhande iyo defile y'abari mu nzego z'umutekano zo kwivuna abansi n'umutekano hariho ni defile y'imiyabaga y'ugwaruka rukiri ruto rwigishijwe kuzirikana no gukunda igihugu kandi ivyo bakavyigishwa n'igisirikare. Yari defile rero yo gwaruka yari ibereye ijisho, wabona neza yuko igihugu aho bazogerera mu rugero no kukigura bashobora kukigura. Ikindi kandi kidasanzwe muri iyo defile cyarimwo tutamenyereye kubona ngaha muri Afrika nuko harimo ni defile abatoranijwe begamiye ubwo rwego rwo kwivuna abansi nabo ni bamwe bita les autochtones badefiye bafise ibigwanisho kama bimwe nyene vyafashije mu guharanira iyo ntahe yo kwikukira. Murumva rero yuko turiko tuhimbaza intahe yo kwikukira mugabo tukibagira yuko iyo ntahe yo kwikukira mu kuyishikako twari dufise ingabo z'abami z'ubutegetsi bwa Afrika zikaba twari dufise n'ibigwanisho twakoresheje mu guharanira ntayo yo kwikukira ari byo navyo bigwanisho twari dusanzwe dufise mu kugira duhagararire ubutegetsi bw'igihugu
murumva bobo yuko ako kantu arakabijya basizemwo kandi nibaza yuko ari ivyiteka unabiravye no kujisho byari bibereye ijisho ubona yuko ari abantu bariko badefira bafise ibigwanisho vya kera bimwe bakoresha nyene vyikorewe ahanyene iwacu muri Afrika kandi muca mwumva neza yuko navyo nyene bica bifasha nugo gwaruka iyo miyabaga gukura nyene babona yuko basogokuru bacu bagize ico bakora mu guharanira iyo nayo yo kwikukira. Igihugu cyo Burundi cagiranye kuri uyu wa mbere amasezerano ni banki y'isi yose. Ayo masezerano akabajanye hanini n'imfashanyo y'amafaranga angana n'imiliyoni 493 z'amadolari y'amanyamerika. Iyo nayo ikazofasha mu bisata by'indero, amagara y'abantu, ibidukikije hamwe mbere n'amasoko ntangangufu. RC oho kabuka. Ayo masezerano yose kwarane yatewe kikumuntu awasise wage aserukira ibankisi yose mu Burundi ku ruhande rw'ibankisi yose hamwe na Audace Niyonzima mushikiranganje ukigega ca leta ku ruhande rw'u Burundi nkuko vyavuzwe na Audace Niyonzima iyo migambi ni ikurikira. Umugambi wa mbere ni umugambi wo guhangana n'ibiza n'isibe bijanye n'indaruka ry'ibihe. Umugambi rero ukaba uriko ifashanyo ingana n'imiliyoni 113 z'amadolari y'abanyamerika. Ayo mafaranga rero akaba agenewe cyane cyane gukingira inyubakwa rusangi, n'izindi nyubakwa rusangi byo mu gisagara ca Bujumbura no muri zone ya Gatumba bigiramiwe n'ibiza n'isibe bishimikiye bituruka ku ihinduka ry'ibihe hamwe no gukingira ikiyaga inkombe z'ikiyaga ca Tanganyika, inzuzi za Ntahangwa na Gasenyi hamwe n'inzuzi zisuka zose mu gisagara ca Bujumbura. Umugambi ugira kabiri ni umugambi wo kongereza guha abenegihugu umuyaga nkuba. Uwo mugambi rero nawo ukaba uriko ifashanyo ingana n'imiliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika. Uwo mugambi rero ukaba uje gushigikira mu bushikiranganje bujejwe gutanga umuyaga nkuba, ukaba ahanini uzokora ibikorwa byo gushiraho ivyuma byiza bigezweho bishasha bishobora gutuma umuyaga nkuba utangwa neza mu gisagara ca Bujumbura no mu nkengera zaho, gusubiriza imihora itanga umuyaga nkuba mu gisagara ca Bujumbura kubera ko ishaje, hamwe rero no gukwiza umuyaga nkuba mu gihugu cyose ufatanikaje n'iyindi migambi ijanye no gukwiza umuyaga nkuba mu gihugu cy'u Burundi. Umugambi ugira gatatu ni umugambi nawo nyine ujanye no guhangana n'ibiza n'isiba ariko by'umagara y'abantu. Uwo mugambi rero nawo uriko imfashanyo ingana n'imiliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika, ukaba uje gushikira mu bushikiranganje bujeje amagara y'abantu kugira ngo bitegure bashireho ibikoresho bibafasha guhangana n'ibyo biza by'ingwara no gukomeza amagara y'abantu no gushobora kubona ibyo biza imbere y'igihe, ibyo bita detection precoce. Umugambi ugira kane rero ni umugambi wo mu ndero n'amagara y'abantu nyene wo gutegura kazoza k'abakozi bafise amagara meza, kuko igihugu gitezwe imbere n'abantu nabo ntibakorera igihugu badafise amagara meza kandi bataronse n'indero imeze neza. Ni umugambi rero uriko amafaranga menshi angana n'imiliyoni 230 z'amadolari y'abanyamerika. Uwo rero ukazoza gushigikira cyane cyane mu ndero bimwe byo kugaburira abana ku mashure, kugwiza amashure ibirase bimwe by'abana bicaranako, hamwe no kugaburira abana neza ku mashure. Hanyuma rero no byo kuvura abana n'abakenyezi ku buntu. Amafaranga azova muri imfashanyo yaje kubandanyiza wa mugambi gushikira leta byo kuvuza abana n'abakenyezi bari mu abana bari mu 5 n'abakenyezi bibarutse.
nayo kubwa awasise wage aserukira iwa nk'isi yose mu Burundi mu ijambo ryiwe akabasabye abashikiranganje baraho gukora ibishoboka ngo iyo migambi ishirwe mu ngiro bana bwango abo nabo bakaba bari François Habyarimana mushikiranganje w'indero Ridwine Baradahana mushikiranganje w'amagara y'abantu hamwe na Dieudonné Dukundane mushikiranganje mu byajejwe harimo inyubako. Ukwijukira ingendo yo gukaraba n'amazi meza n'isabuni hamwe rero no kwirinda gukorana mu ntoke mu gihe cyo kuramukanya ni zimwe mu nyifato indongozi zitandukanye zihamagarira bene gihugu umuntu mbere yo kwirinda cakiza cakaranda k'inkende. Ni mu gihe kugera kwigenekerezo rya 16 Myandagaro mu ma district y'ubuvuzi 28 yose mu Burundi hari hamaze kwibonekeza abanduye umugera w'ico kiza. Jean-Yves Christian Daikeza. Ingwara y'akaranda ntikiri umugani mu gihugu c'u Burundi aho mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bamenyesha ko kugera ku igenekerezo ya 16 Myandagaro umwaka wa 2024 ama district y'ubuvuzi agera kuri 28 yose yaramaze kubonekamwe abantu banduye umugera w'akaranda. Indongozi zitandukanye zikaba rero zidahengeshanya gutera kama bene gihugu zibahamagarira kwijukira isuku bakirinda no kuramukanya bakoranako kuko ari imwe mu nzira ituma irandagata ry'umugera w'akaranda. Mu gihe kugera ku igenekerezo rya 16 Myandagaro akarere k'ubuvuzi k'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura mu makartier ya Kinama na Kamenge hari hamaze kuboneka abanduye uwo mugera bagera kuri 45. Umukuru w'inama nkenguza amateka Emmanuel Sinzohagera yasavye abene gihugu gukurikiza impanuro zitangwa n'abajejwe amagara y'abantu. Hari kuwa 17 Myandagaro igihe yifadikanye n'abene gihugu bo mu Kamenge mu bikorwa byo gusukura ibibanza biri muri iyo quartier. Abantu twumvira ivyo abajejwe amagara batubwira ati harageze ko mureka kuramukanya reka tubyubahirize. Batubwiye ati dukarabe kenshi reka dukarabe ego kugira ngo nanone ico kiza tushobore kukigwanya by'ukuri. Umwe wese afisemo uruhara, twese dufisemo uruhara kugira ngo bigende neza. Nuko umwe wese yumva yuko urugamba rigwiwe ntagire utana urugamba uwundi, ariko urugamba tubigire rwacu umwe wese yumve yoterera kugira ngo iyo ngwara dushobore kwirandurana n'imitsi. Bitagenze uko urumva yuko dushobora gusanga igihugu cyose cyafashwe, hanyuma rero bice bigorana usanga na ryaterambere turiko twifuza biragoranye. Mugabo twumve by'ukuri yuko dufise uruhara mu kurwanya iyo ngwara. Eka n'umushikiranganje Ridwine Baradahana ajejwe amagara y'abantu ahamagarira bene gihugu kugwanya umugera w'akaranda kumwe n'umugera wa COVID-19 wagwanijwe ugatuzwa. Nukuri tugerageze twirinde iki kiza c'akaranda. Uko twakoze isuku dushireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike, ku mafarmasi, ahantu hose hahurira abantu ku masoko, dusubire dusukure, dushiremwe amazi hajya ku masoko abantu basubire gukaraba. Kandi tubigire itegeko. Kuma twabigira muri COVID, twosaba yuko mwodufasha guhimiriza gukaraba. Ni ingwara z'imigera ziroroshe kugwanya. Kuko nugukaraba gusa. Nugukaraba, kudakoranako, kudashurashura. Imaze gufata umuntu wa mbere yashurashuye, duca dusigara tuyanduzanya mu gukoranako. Umushikiranganje Ridwine Baradahana akaba yanamenyesheje ko kuvura abamaze gufatwa n'ingwara y'akaranda bitwara uburyo bwinshi, arico gituma rero atawo kwigira sinda bibazwa mu igwanywa y'uwo mugera. Nukuri iyi ngwara n'akaranda nyene abantu basohoka mu bitaro inyuma y'ukwezi indwi zitatu, nukuri bitwara amahera menshi cyane. Turaboza tubogesha amaserumu. Mwibaze nk'umuntu turashaka kumwogesha amaserumu arenga 10 ku munsi. Ajya amaserumu ya solution sale. Hanyuma tugaca tumushyirako bya bindi bimwe dushirako abantu bahiye framazine kugira ngo turabe ko ibikomere byo kuma. Bije bintu birazimbye cyane. Amashuka ajyama kumva ajyama ku bintu duca duta. Ni ibintu bizivye gose. Nukuri tubifate nk'ikintu gikomeye mu gihugu kuko urumva iyo karanda katarashika mu rugo iwawe umengo nta kahari. Karahari kuko burya umara iminsi 14 kugira ngo bigaragare ku mubiri. Nukuri tugerageze twirinde iki kiza c'akaranda. Ingwara y'akaranda rero ikaba imaze kwibonekeza mu bihugu bitari bike, aho mbere ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS riherutse kumenyesha ko rirajwe ishinga n'iyo ngwara.
rikaba mbere ryayishize ku rugero rwo hejuru mu ngwara abantu bokwama bagavye biteze guhangana nazo. Abanyagisagara ca Bujumbura ngo biraboneka ko gukaraba mu ntumbero yo kwikingira ico kiza bikiri kure cyane kuko haba aho hahurira abantu benshi canke kubuzi aho hose ngo baracyaramukanya mu gukoranako. Freddy Nzeyimana. Mu bibanza bihuriramwo abantu benshi aha mu gisagara ca Bujumbura aho twashoboye guca abantu biboneka ko bagifata minenegwe ingingo yo gukaraba kenshi gashoboka. Kuramukanya bahana amaboko vyo ntawo kwirirwa arabivuga kuko no gusomana bagumizako. Aho hafi yahoze isoko nkuru ya Bujumbura abantu bahahurira ni benshi kandi bavuye mu mico itandukanye, ariko umenga nta numwe aziko ico kiza c'ingwara y'ibihire catwinjiranye. Nta mazi yo gukaraba ahari, aho agize ngo araboneka naho nta wibutsa abantu gukaraba. Mu buzi bwa leta niko kuko ahakorera ubushikiranganje bune ari bwo ubw'akazi n'abakozi, ubujejwe inyubako, ubw'ubudandaje hamwe n'ubwo gushigikirana, hari amarubine ane nyene angana n'ubwo bushikiranganje, ariko irobine imwe niyo yonyene ikora. Ku bushikiranganje bw'imigenderanire aho twahaca, ubuyobozi ajejwe kumenyesha amakuru yatumenyesheje ko bariko barisuganya ababitura kuva kuri wa kabiri ngo bazobanza gukaraba ni mu ntumbero yo gukinga irandagata ry'ico kiza. Ku bushikiranganje bw'indero ikibizo co gushiramwe amazi carumye giheruka gukora ngira ngo hakivugwa ikiza ca COVID-19. Kuko twashoboye guca hose kuri INSS niho honyene twasanze amazi yo gukaraba ariho. Umuyobozi mukuru wa INSS General Major Emmanuel Miburo ati twebwe ivyo biri mu vyo tujejwe, acahamagarira ahubwo abakoresha n'abakozi kwitaho kugwanya irandagata ry'ico kiza kubuzi. Hano twebwe twayifashe nkama akaba ariyo mpamvu duhamagarira n'abandi ko bobigira uko nyene kubera imvo zibiri. Hano mu kigo INSS hahurira abantu benshi cyane, dutegerezwa kwikingira no kubakingira. Ego ni naco gituma mwasanze hari amazi kugira uwo wese yinjiye hano muri INSS afise ico aje guharondera ari umukozi cyangwa ushaka gutunganyizwa bose baze barashobora gukaraba. Biri mu bituraba kuko mu byo tujejwe muri protection sociale harimo no gushiraho gahunda zo kwigisha abantu kwikingira ku kazi na cyane kubijanye n'impanuka zifatiye ku kazi canke ingwara zifatiye ku kazi. Murumva rero majambo make yanatwebwe biraturaba guhamagarira abakozi na cyane abakoresha ko bokingira abakozi mu bibanza by'akazi iki kiza caduteye. Mumumvise ako kamo k'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu harimwo ahakorera abakozi b'iradio na televiziyo nkuru vy'igihugu, kuko imbere yo kwinjira muri ico kigo baca kuri honyora ukarabe bagakaraba, imbere yo kwinjira mu bisata bitandukanye bakabanza gukaraba wa muti wica imigera. Amwe mu makuru avugwa mu makungu, umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye muri Israel kugerageza kumvikanisha Israel na Palestina kugira habe guhagarika intambara yamara yaba Israel canke umuhari Hamas bose bagirizanya kudashaka guhagarika iyo ntambara. Diomede Hategekimana. Anthony Blinken arashitse muri Israel. Senubwa mbere agize urwo rugendo kuva intambara muri Gaza zitanguye hagati ya Israel na Hamas kugerageza gusukamwe mu abisi ngo habe uguhagarika intambara. Uwo munyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yitezwe kubonana n'umushikiranganje wa mbere wa Israel kuri uyu wa mbere. Aha umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu kuri uw'Imana yavuze ati Hamas iguma yanka ntibarungitse ubaserukira mu biganiro idowa, ukugondoza vyategerezwa kugigwa kuri bo atari kuri leta ya Israel. Inyuma y'amasaha make Hamas yaciye iva mu gacerere mu kurega Israel ko baguma baca kubiri y'amasezerano. Gishasha mu vyasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyari yamirijwe kuri wa gatandatu n'uruhande rw'abasirikare ba Palestine. Hamas yagiriza Israel ko idakeneye kureka ivyo ibandanya ikora mu kudashaka guhagarika intambara. Iyo ni myerekano y'abanya Israel bavuga ko bibaza ko aka arakaryo keza kanyuma ko kugira ibiganiro n'amasezerano gutyo ababo bagataha.
ivyo biruko mu gihe igazaho atagahengwe na gato. Kuri uyu w'Imana abanyapalestine 200 bitavye Imana bahitanywe n'ibitero vya Israel. Uwo munyapalestine yashegeshwe n'ivyo bitero n'agashavu n'akantu avuga ati bishe umuryango wose abana batandatu na nyina wabo n'ubwicanye butagira izina nimureke Biden aze kubisigura wenyene. Abandi banyapalestine babandanya gusaba ibihugu bibanyi bireke kuguma birorera gusa navyo bigire ico bikoze. Uwo mupfasoni ari mu buhungiro mu ikambi igaza avuga ati mbega ibihugu vy'abarabu biri hehe bagoma bavuga ibiganiro mbega bizovugwa gushika ryari. Idoba rero ibiganiro bikaba vyitezwe kandi mu misiza. Ku munsi wa kane i Chicago mu gisagara Barack Obama avukamwo niho hazorangirira ikoraniro gitezwemwo kuzokwemeza icese ko Alice Kamara azoserukira umugambwe w'abademokrate mu matora yimirije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biruko rero bamwe mu gihe bari muri uwo mugambwe baherutse mbere kugira imyerekano basaba ko ikibazo c'ibiriko birabera muri Gaza cyo kwigwa neza. Diomede Hategekimana. Amasezerano yo kwemeza Alice Kamara mu ikoraniro rizoba ku munsi wa kane mu mugambwe w'abademokrate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uravye uko vyifashe muri uwo mugambwe ngo azoba ari nko guheza ibwirizwa kuko bisa nk'ivyarangiye kwemeza ko ari we azoserukira uwo mugambwe w'abademokrate mu matora yimirije. Abazotora muri uwo mugambwe babona ko Alice Kamara yamaze kuba umukuru w'igihugu. Uyo agira ati twese turiteguye wari wese yaba umugabo canke umugore wari wese bivanye n'ubwoko bwiwe arabona ko Alice Kamara ari umukandida nyawe mu kibanza c'umukuru w'igihugu azoshikana heza igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe rero yizeye ko kuri wa kane azokwatigwa mu kanyamuneza ntangere, Kamara Alice azokwakirwa n'abantu baba 50,000 ibitigiri bishikirizwa n'umugambwe avamwo. Ugeranije rero n'amajambo uwo bahiganwa Donald Trump ashikiriza yo kwerekana ko abari ku butegetsi ataco bamariye abanyamerika, Kamara Alice ategerezwa kuzorondera amajambo akoresha yo guhumuriza. Uwo mupfasoni urukoba rw'abirabure aha avuga ati ico twipfuza nuko umugambwe urangwamwe ubumwe waba umwirabure umuzungu canke uwo mugambwe wa Republike ntaco bitwaye. Dukeneye ko Alice Kamara azadufasha kwiyunga. Naho rero iryo koraniro ryitezwe kuri wa kane, ikibazo c'intambara yo muri Gaza catumye bamwe mu bashigikiye abanyapalestine basidukana niyonka kugira ngo iyo ntambara iriko iba izobe mu bizokwigwa muri iryo koraniro. Uwo numuvugizi warimwe mu mashirahamwe adahanye ivyicaro vya politike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agira ati uwari wese ahanira agateka k'inzira karengane yategezwa kwifatanya n'abariko bahura n'ingorane muri Gaza na Palestine kubera ko ihonyabwoko ririko riraba. Naye handiho ntaho kwemera ko uri umuntu haranira agateka kazina muntu. Kuri w'Imana ibiharongereranyo sondage muri w'Ifaransa byerekana ko Alice Kamara aza kwisonga gato cyane ku majwi y'abazotora mu gihugu cyose ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukaba rero dushimiye mwese mwakurikiye ano makuru.